Muri iyo nama umushikiranganji w'ubutungane Jeannine Nibizi yagirishije abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro yamenyesheje igituma inama nk'izo zitunganywa. Ndabona ko by'ukuri intara ya Mwaro hoba hari ikibazo kidasanzwe cy'ubutungane, kandi uravye n'amadosiye twakira mu bushikiranganji urabona neza ko i Mwaro hari ikibazo kidasanzwe cy'ubutungane. Ariho nk'uko namagendera izindi ntara iyo bishobokeye niyo umwanya ubishobokeye, nama mfata kano kanya kugira ngo ngende nishikire ku kivi nshobore kuganira n'abenegihugu. Ico rero nico cashikanye ngaha kugira ngo nganire n'abenegihugu ubwabo, kuko hari igihe ushobora kwibaza buramatari kumbure nk'uko mubona mungana insiguro z'ivyo bintu byose zikamunanira gutanga, ukabibaza umukuru wa sentare nawe nyine ugasanga insiguro zose ntizishoboye gutanga. Ariko umuntu afata ingingo akavuga ati nokwishikirayo nkaganira n'abenegihugu bakavuga by'ukuri ikibabakiye mu bijanye n'ubutungane, turi kumwe turiko turayaga turiko turaganira, kuko burya no gushikira umushikiranganji wamaze gushika hariya epfo mu butungane naho nyene hari igihe usanga ari ikintu kitoroshe. Hari igihe usanga wakuboheye hariya ati uno munsi umushikiranganji ntumushikira, canke ugasanga hariho abo batoranije bakavuga bati mwebwe nimwe muja kubona n'umushikiranganji, wowe umushikiranganji bakakuzanira urutonde rw'abo wakira, mugabo kumbure hariko umuntu byari bikenewe ko wakira, byari bikenewe ko mubonana amaso mu yandi, kuko umwenegihugu burya nico abashaka, ubundi bwobwo naho yokubona ikintu ciwe akabona ko hari umuntu agifise mu maboko agifise mu ntoki, umutima urarema. Kenshi ibintu biruhisha abenegihugu nuko umengo hagiye hashika igihe umenga ibintu nta muntu n'umwe abifise mu ntoki. Ari naco gituma rero kenshi iyo mbishobojwe fata kano kanya kugira ngo ngende nicarane n'abenegihugu, kuko burya abenegihugu nibo buraro n'uburamuko bwacu. Igihugu kitagira n'abenegihugu ntikiba ari igihugu, kuko igihugu kigizwe n'abenegihugu. Birasaba ko umutware, birasaba ko umushikiranganji, birasaba ko uri mu buyobozi bukuru ashikira umwenegihugu iyari, kuko n'itike ntirisanzwe kugira ngo umuntu amanuka ashike mu buyobozi bukuru ashike ku mushikiranganji ashike i Bujumbura. Je hariho abo nakira kenshi bakanambwira ko batazi nahe Bujumbura, niyo baza kurara batahazi, baza kurara ku bitaro. Bituma hari igihe usanga hari n'uwahevye urubanza rwiwe kubera avuga ati none ko ntazi n'ibarabara ry'i Bujumbura jewe nzonashikayo gute, bizogenda gute? Rero ni ikintu kitoroshe cane, arico gituma uyu munsi byari mu bingenza kugira ngo nshobore kwegera abenegihugu ndabashikira iyo bari, kugira ngo dushobore kuvugana bambwira akababake mu butungane, nanje arivyo nshoboye jewe kugenda ntunganije nkabitunganya, ariko arivyo nanje saba ubufasha kugira ngo nshobore gutunganya nanje igikorwa nahawe nshobore kugitunganya kandi neza. Ikigira kabiri rero kiba catugenjeje cadushikanye ngaha ni kugira ngo duhe n'impanuro abacamanza, ndetse tugenda duherako n'impanuro abenegihugu. Nahereye ku bacamanza cane cane kuko hariho ibintu vyinshi vyononekara, hari imanza nyinshi zononekara zivuye ku bube gito bw'abacamanza bamwe bamwe. Ugasanga abacamanza barataye akarangamutima, barataye ingendo babwirizwa gukurikiza, nta mutima bagifise wo kugira ngo bashobore kurangura neza amabanga igihugu cabahaye. N'abenegihugu rero washaka muri bo aribo batuma babacamanza bakora nabi, kuko hari igihe usanga bazanye n'ivya mwana wa mama, ugasanga uwufise niwashikiriye umushikiranganji
ugasanga uwavyaye buramatari niwe yumvirijwe canke uwavyaye musitanteri, ugasanga ufise opeji akorera ahantu kanaka uwo muvyeyi avuga ati je naravyaye opeji nzokuzimbagiza hamwe ninaki Bujumbura azonsaba indaro kuri muvyaranje canke azonsabira aho ndara amanitwi yose kuwo bavukana n'umugore wiwe, ugasanga n'ibintu bitoroshe. Ikigira gatatu cashikanye ngaha nko mu zindi ntara zose uko maze imisi ndabizigendera iyo bishobokeye, ni kugira ngo mwarabonye igikorwa abo twadurungitse mu bushikiranganji bigeze gukora, bagashika hano bakumviriza abantu bazanye imanza zabo zijanye no gusubirishamwo imanza canke bijanye no kuzifutisha. Aho muri abo bose baje kumvirizwa ngaha inyishu zabo twazibazaniye. Umushikiranganji Jeannine Niyibizi yatanze kandi impanuro zitandukanye ku bakozi bakora mu gisata c'ubutungane. Ni ukuvuga uko batera bagenda barondera ubutungane niko n'iterambere risubira inyuma. Hajya iyo umupfasoni canke umushingantahe amaze imisi ayerera ajana impamba ku mutwe, arondera hamwe umukate, arondera hamwe ifanta, rwa rugo ntariko ararukorera indwi igahera, indwi zibiri zigahera, ngo ariko akurikirana ubutungane, ariko arondera ubutungane, n'inzara muri rwa rugo iratinda ikabafata. Ni ukuvuga ko rero ahabuze ubutungane haba habuze vyose, haba habuze vyose. Nkasaba abacamanza nukuri ko bogarukana akatima k'ubuvyeyi. Hariho abacamanza bifata nk'abatari muri leta. Mu bisanzwe leta, iyi leta turi mwumva bahaye ikivugo c'uko ari leta mvyeyi, leta nkozi, uwayirimwo wese yategerezwa kuba umuvyeyi, yategerezwa kuba umuvyeyi kandi afise itegeko ry'uko ategerezwa gukingira umwenegihugu, nico bita mvyeyi. Kuko turi muri leta nitwe tuba duhamagarirwa, nitwe tuba dufise uwo muhamagaro, nitwebwe dutegerezwa gukingira wa mwenegihugu kuko nibo bitwa ko ari abana tujejwe. Wa mwenegihugu ni leta rero, ya leta mvyeyi itegerezwa kubona neza yuko mu bisata vyose umwenegihugu atunganirijwe. Ufise itegeko ry'uko utegerezwa gukingira wa mwenegihugu. Abacamanza muvyumve neza, utegerezwa gukingira wa mwenegihugu. Hamwe hari umunyenegihugu agenda imbere y'umucamanza, wa mucamanza ukaca umengo abonye ni nk'igikoko kimujeko. Ukamenga uwo muntu hari ibintu yisize bifise akandi kamoto, ndetse kuvyita ko binuka canke bifise ukundi kuntu bimeze. Ukamenga ubwa mbere agishika imbere yiwe yamubonyemo ikindi kintu c'uko amuhunga. Ariko muri ya leta mvyeyi, ahubwo wa mwenegihugu yategerezwa kubona ko kuri wa mucamanza ari ku buhungiro, kubera niwe yategerezwa kumukingira ku bintu byose biriko biraza kugira ngo bigwanye uwo mwenegihugu, niwe yategerezwa kubimukingira. Urumva bwa buvyeyi b'abenegihugu ntibasubira kubwiyumvamo mu butungane, ntibasubira kubwiyumvamo ku mucamanza. Umwenegihugu uko aje kose, yaza yoze, yaza atozi, yaza yambaye izimeshe, yaza yambaye izitameshe, menya yuko ari umwenegihugu kandi afise intererano ikomeye cyane mu gihugu cacu. Ubucamanza si ubw'aboze, ubucamanza si ubw'abambaye ibirato, ubucamanza si ubwo ufise icyo atanga canke mwene wanyu. Ubucamanza, ubutungane bwari bukwiye kuba ubutungane bwa bose kandi budakumira.
Naho biruko umushikirizamanza mukuru w'intara ya Mwaro yamenyesheje ko hari imanza zimwe zimwe zidindira bitabavuyeko ariko bivuye ku ntambamyi zitandukanye. Muri iyo nama umushikiranganje yumvirije abenegihugu batandukanye ku bibazo bafise bijanye n'imanza zidindira, aho usanga hari izaciwe zitashoboye gushigwa mu ngiro. Bamwe rero mu bumvirijwe bakaba bakengurutse ingingo zafashwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Ikibazo cacu ni ic'amaparasera twemerewe na musitanteri wa komine Ndava. Rero tukarindira igihe kirekire kugeza isa n'ubu tukaba twigire turonka inyishu n'imwe, ariko turashimiye cyane umushikiranganje w'ubutungane yuko yoza kudufatira ikibazo cacu cari kibakiye umwenegihugu wese wo muri komine Ndava. Turamushimiye cyane ku nyishu nziza aduhaye, inyishu nziza aduhaye y'ico kibazo camushikiriye. Turashimye iyo nyishu igiye kuboneka baduhaye ikiringo c'indwi imwe. Ego turashimye iyo nyishu nziza igiye kuboneka, tuzoyakirana n'akanyamuneza kenshi. Turashimiye umushikiranganje yaje mu ntara yacu ya Mwaro akadufatira ico kibazo mu ntoke. Turashimye inyishu nziza azoturosa muri iyo ndwi nziza aduhaye. Turabishima cyane ukuntu aduha ijambo agahaguruka agaheba ibikorwa yari gukora, yari gutunganya iyo yarari mu biro aho yategerezwa kuba ari. Turabishimye cyane twebwe ku ijambo abenegihugu mu ntara ya Mwaro aduhaye, tugashikiriza iciyumviro cacu cari kitubakiye ku mutima. Muri iyo nama umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yarakuye mu mabanga yabo abarongoye amasentere y'intango bo mu makomine ya Bisoro na Gisozi bagirijwe n'abenegihugu ko batabatunganiriza neza, hakaba harimwo no kurya ibiturire. Abo bakuwe muri ayo mabanga bakaba bazoca basubirizwa n'abandi ku musi wa kabiri mu ndwi itangura.